umukobwa ugiye kumutereta uri umuhungu akakwemerera uwo munsi ukagenda mubikoze canke umuriye yamuriye kuri first rendezvous ujya muhungu bazagenda yumvira iki umukobwa mujya kuri rendezvous ya mbere no ntiyubaha mene ujya nagatibo acabona ko nundi na Gaspari ko yamuriye kuri iyo rendezvous ya mbere nyene umuhungu aje kumuraba ijyambere haba amusanza haba aciye amurira aho nyene aba kandi ku gitanda cy'umukobwa umugabo kubwira umugore ko abishaka c'est simple mugo umugore aguma abwira umugabo ndabishaka umugabo avuga ati umugore nawe arashuha avuga ni umugore arashuha kubona ko yabishaka cafiri banga urumva niyo mugabo agiye kubivuga mu bandi bagabo bacabona kujya umugore ari ndaya men bacabona ko that woman arabimenyereye cyane tuvuge nk'umugore aguma abwira umugabo cyangwa umufiance we ndabishaka ibisoza akaba atangura umuhungu agiye kubwira andi bahungu ati muhungu hagera wari bomye kujya mukobwa araguruka ati umunsi uzoronka misi ukaje gukora hanze bazomukumarirako rero tuma bishaka agapfira ibanga mpaka karindira wowe umutangu naho uyu umukobwa umugore yahukanye cyangwa umugabo yahukanye ntibabafata cyo kimwe wone ubwo kwahukana umugabo ari mu makosa menya ko societe ikwita we kuri ikijuju utafise ubwenge bwo kubaka uri mugore w'ikijuju asambuza urugo rw'amaboko yiwe gusaba divorce biroroshe kandi ni wabihomberamo ari naco gituma bakwigisha umugabo witwara uku umuyagisha uku uraca bugufi kugira ngo bigende neza yagiye hejuru nawe ntucuca aguciye inyuma raba kutabikoze nabi raba ko hari utuntu twiza abandi bagore bakora utamukoreye raba impamvu kutamwimye mu gitanda ndashaka kuba umugabo wanje anciye inyuma no gusara no usara nogira toroma nkaba traumatized nibutse ko bijya binankoreye abikore undi muntu nkuva no kwiruka no mwibarabara mugunda akavuga nti yagiye ati nagenda yasize amahera ati ni mugi abagabo mugahinda ngarigaruka none hamaze kuba ikintu gituma umugabo akubitwa agakubitwa n'umugore niyo mpamvu is a shame biteye n'isoni kubivuga ngo umugore yankubise rero bajya abagabo mugahinda bien sûr hariho abagore b'ingare yes reka ndakubwira ikintu kimwe gisina gabo na gisina gore ntago babishaka cyo kimwe umuntu wa mbere abishaka cyane n'umugabo umugabo arashaka kuvyuka bishaka yabona ijipo kabarabishatse yabona amaguru y'undi akabarabishatse nukuvuga amaso yiwe ivyo abona tayari mugo umugore nawe ari muri ovulation akaba yabishatse ovulation iheze utarinze yani udashakishije amarezo usanga bigoye uko ngushiture ndagorondera foti hano usanga yena ari febre upfa gukora nk'ahantu runaka bikaba birabaje mugumva ko babimuzanyemo umugabo abikenera nka kujya kuntu sonzo gakenera kujya ana kusonza everyday n'umugabo rero niko kujya rero nk'ubugera kuko atanabikoze biramurusha nimba tuma yita kumuyaya agatuma aruhuka abagabo nabo babima kubera yuko babishize mu ruhara nabo reka bakome none wewe mugabo wabishatse sivyo ukacufata umugore wawe nk'impene ukacumutwara horeme wewe diko ndakwisa umugabo reka abagabo nabo ndabibira akabanga abagabo aje bivugisha ngo babimye umugabo uzo munenge afise stress tuvuge nk'ubu bamwivye nk'imodoka yiwe canke yihombe nk'imiliyoni nka 10 ajya amaharura amabati ucumubwira ngo sike ngo shit avuga ati we ntumenyere umugabo abana bari mu bitaro abana bari mu bitaro umugore ntakora umugabo inzu yageze kuri 11 ntagira umugabo afise stress nk'icatanu mu mutwe ibaza ngarazigazi ya peti zanyu ngarazigira tiyujya muntu aguma yerekana ko ari mweranda ubundi ari shetani pay attention red flag none wewe wabaye marayika gute ukreya ijuru ujya muntu wamutwaye ubona ko ari marayika acahinduka shetani mu nyuma ni gute ushaka kubona umuntu yaravanye n'umuntu imisi yose avuga ububi bwa mugenzi we none ujya mugenzi wawe nta kiza na kimwe yigeze gukorera mu misi yose mwabanye ndugo wowe nawe nta kibi wakoze ani wowe uri marayika namba warabanye n'umuntu bikanka mukavana ujya muntu akaguma agenda yishigikira yiyeza ntuzosubirane n'uyo muntu kuko uyo muntu ntashobora guhinduka nabonye gashaka abagabo yes ngo bose ngo nimbwa like nimbwa vuga ati tagging iyo zina yiyo mbwa yawe ibohwe nimba iwawe ari imbwa ukazuvuze ngo bose nimbwa yiwanje ari muzima turabipfa iyo mbwa yawe
ishakira ikiziriko uyitware bayitera inshinge uyivuga ati iyi mbwa yananiranye bayihindura umusega ibimusega like abantu usanga baririmba no mu makwaya muga batanga wa kera kwaya ugasanga kuri mikro nta muntu yoba aririmba ijyambere nta muntu yoba yarakije Chimamanda ntiyama yarabavumbuye hari akabashira ku bigore biririmba none Chimamanda bijya bintu byose wovyemera se uvuga ngo yavyemera muga hari ibyo avuga ari fact ugasanga umuntu yica aje mbere kuririmba abantu bagafashwa aracifotora amafoto y'intuze hinge nta muririmbyi umva yatwaye inda y'ikinyendara muri kora yayitwaye mu cyimviro nyishura yayinyoye mu mazi nta muvuga butumwa nta mu prophet urumva yateye inda umukirisu wiwe cyangwa nta mukozi Imana urumva yakoze icyo kintu yayiteye mu cyumviro nta cyaha kinini nta cyaha gito uwabeshe akagiriza ikinyoma mugenzi we bakamwirukana mu kazi bakamurementeranyiriza bakamwicira ubuzima n'uwishe barangana watanze wa kera n'uwasambanye barangana ntibangana urupfuje umugore wa mugenzi we n'uwararanye wa mugenzi w'ijoro ryose nisho kintu ijambo ry'Imana rivuga gute wubahe so na nyoko ntukibe ntukice ntugasambane ntukipfuze umugore wa mugenzi wawe indogoba yiwe canke ikiyiwe none gasha muri bijya 10 diko ntibingana none ico gicaha ko nta balance ivuga icaha gisumba ikindi kugiyes gezaho Ebe yes me aman hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ayayayaya ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imico yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel paradise on Earth Yaman ladies and gentlemen mumeze gutaho muri twe tumeze neza turashima uhoraho aba yabikoza kadufasha day by day twenyegeza internet ya sejuru yamara ubonye nakiriye abantu mwene bano mugiye kumenya mu mwanya muto kumenya yuko tugiye kwinjira no mu bindi bintu by'impanuro rero kabisa zazindi tuvuze ngo turi kwishiga mumaze kumenyana je niko ndi kuri Leonce Desan Bright Dr. Ediko aka the ambassador ndamushimira my boy my homeboy yitwa Pasi tuba duteramanye mu kino kiganiro avuga ati reka bigende neza kuri kiganiro c'amateka also known as sin y'umunwa mu mazina y'uyanyayo yitwa Berashaka kama dawa the princess Eva nangura ndamubwira ngo mama je umuntu yambaye neza kanyemeza ndabivuga hakiri kare kabisa wow uraberewe pe thank you creativity sasa wamanuko kabona ino pantaro mama we made in igihugu kiriko kiratatuliza impuzu I don't know man come on girl tubona twambara ambaye kabisa thank you iyi fashion thank you mugaye ntiwayiguze mu Marundi nayiguze mu Marundi ngaha nyene ndiko je simeze nk'abandi biyemera ngo nambare nka $1,000 wembo amahera nayiguze mu Marundi amahera nayo nza kukubaza mugambo ni shopping biragoye kwitora hano premium oya ziruzuye pe waduguka bana kubisemo akantu impeta yo ntakura ku maboko abara kandi kantu imishatsi yoyo urumva nyene ni high class and then agakubitamo nakunze uburyo washizemwe amarori bica biragufitinga ukuntu cyane ndayakura sinzi nimba bariko barayibona yagumizemo yarekeremwe kabisa okay nko akazi bari kenshi mwane gutanga umwana uri utangiye umwaka uri class you look so smart sexy 2026 narabivuze boss nabivuze ahubwo naravyerekanye navuze nti this year ni umwaka w'ubwiza like uravyumvamo right nubwo bitoshika ariko akanwa kawe kararema ivyo wiyatuyeko nivyo bikubako for example uguma watura ngo ndagowe
ndapfuye ubukene buranyishe man uzoga umugowe ngo uyu mwaka kwere ngo je sinzi uko biza kugenda. Profete wa mbere w'ubuzima bwawe ni wewe. Nakubati. Ntuyindire ngo let me go ngo ngende kurondera umukozi Imana. Profete wa mbere w'ubuzima bwawe it's you n'akanwa kawe. So navuze nti this year prophesy about yourself. Power. Open doors. Wow. Imiryango inyugurukire kandi izonyugurukira. Wow. You know everything. Wow. Ndizera ko byose bizaba bimeze neza. Wow. Niko nizera kandi nivyo niyaturako. Wow. Kandi nubwo bitoba nago noza Munza kantu uvuza tumuvugishwa wa mbere cyangwa umupfumu wa mbere w'ubuzima bwawe ni wewe nyene. Yeah. Bisigura yuko ico ushaka kuba burya bero ushatse wona kiba. Yeah, urakiba bien sûr. Bavuga bati where there is a will there is a way. Nukuvuga iyo wifuza ikintu ushaka ikintu ufise burya bugombe muri wewe ufise ishaka as my name ishaka ry'Imana. Shaka ry'Imana. Iyo ufise ishaka wewe ukaba ubigomba biraba. Wow. Tuvuge nk'ubu uri nk'umuhungu right? Ugatereta nk'umukobwa. Ujya mukobwa ukambwira ati tubonane ndagusabye mperande. You know, mparande tubonane vrema tuyage. Agatangura urumva akazimba ndi bize you know ukunuko akagusigura ibintu byinshi ntago aba yabishatse ko mubonana kuko hajya kubwiye ngo ari bize hari wundi umutipe hajya mukomye ataruka kizimbabwe akamwitaba ataruka kizimbabwe rero nuko abataba yabigombe bize kwiwe muri uwo mwanya kugaca kuhaba ntavyashaka muga ntavyo bagomba ntabakugomba wewe like kuko umukobwa yakunze umuhungu amushaka amukeneye aragira icyo bita sacrifice avuga nubwo nkora amasaha 8 reka ntumembesha ko ngwaye reka ntumembesha ko arakadiri ngomba ngende kurungika muhiruko nuko agasimba mukabonana kubera ko there is a will. Rero kabone your girlfriend wawe cyangwa boyfriend wawe mazana ama excuses ngo urumva ngo jewe ngo mvuye ku kazi ngo bemeze ukungurumva ngo ntitwavugana ukamara iminsi 3 nta message ubona ngo ndi busy n'akazi ngo urumva ngo ntahandushe none nubwo burushe urabuze amasegonda 5 duharure haruradiko allo chérie nafatiriwe simeze neza ndagwaye tuzovugana ejo na 5 nyene biguye muri 5 none wabuze amasegonda 5 yo kubwiza umuntu icyakubayeko cyangwa ikibazo ufise kandi murundi yoca yiryamira ameze neza urinze umubwiye wamubwiye ibibandanye ngo please mugaye kara ku blue tickinga ngo urumva ngo biki kandi ukabona yashize ko status none waronse umwanya wo gushaka ko status video ira uploading irashika kuri no connection yacu rimwe usanga yaguranye then ukacuvuga ngo wabuze umwanya wo kutuma voice minota it sound like come on. In short ntagushaka uwo muntu ntagukeneye uyo muntu ntagukeneye uri kura mu ihomako mu gihe rero mu gihe we nawe dufite kuri kwese nakuza kantu wavuze ujye mugani waciye mu gihe umva aho ni kuri side yujya muntu arondeka mu gihe ujya muntu nawe arondera agumanye ugushaka akensist akabandanya birashoboka ko yotsindira ujya muntu numvise bigoye bo birashoboka let me explain hari abakobwa usanga you know aho nabivuze ko nashise kwerekana abantu bakunda like kuguma bashize ivyizera aho bitari ariko kandi hari abakobwa bafise ico bita les principes women of principles ugasanga numugore cyangwa umukobwa uterese no munsi nyene ataca guhinyisho you got it abashaka kubona effort abashaka kubona ko akenewe abashaka kubona ko vraiment tu veux d'elle kumukeneye you need her so binyereke yuko nkeneye apana vuga ngo kwanza ngo tungo yanga ariko ngo no insist abone ubanza ujyame mu vyondo nturinda kuryama mu mbwa abone ko bikeneye abone ko harimo effort sivyo kuko namwe abahungu nimwe mu bitera ask me how wowe umukobwa ni wamara kumutereta akaca kwemerera akakubona tout est facile ukivuga aroroshe vrai ou faux vrai à 90% mucha muvuga aroroshe nukuvuga ucugenda uvugana n'uwundi aje kumubwira kujya aca yemera kujya nyene ni nk'abaje bakobwa n'abahungu babonana for the first ucumenga ntacubitse n'abandi bazoza biborohera canke diko umukobwa ugiye kumutereta uri umuhungu akakwemerera uwo munsi ukagenda mubikoze canke umuriye bakunda kuvuga ngo bariye like no kugwaruka rw'ikigiye ruvuga pas dedans ukavuga ngo yamuriye like yamuriye kuri first rendez-vous ujya mungi bazagenda yumvira iki umukobwa umujya kuri rendez-vous ya mbere
no ntiyubaha mena ujya n'agatibo acabona ko n'ubundi na Gaspari ko yamuriye kuri iyo rendezvous ya mbere nyene so nico gituma n'abakobwa baca bagerageza kwirespecta akavuga ni let me respect myself share akavuga ni reka nanje ngirene niyubahe kuva uriya muhungu mubonanye ijya mbere bigiye bibaye acabona menga nta gaciro ufise acabona ko woroshe acabona ko n'ubundi yo kujya nyene tuvuge nk'ubu nk'akarorero umukobwa aripangiye right umungu aje kumuraba ijyambere haba amusanze haba aciye amuriraho nyene aba kandi ku gitanda cy'umukobwa weza atashe avuga ni kumba hora binjiza ntabona ati iyo bari uwa mbere canke ni kubera ko umukobwa wamukunze avuga ni ujya hora binjiza kandi yagejeje urasanga uwo mukobwa ryari ijyambere bibaye rero umenye ko mento y'umugabo canke mento y'umuhungu iratandukanye n'iz'abagore naho ujya basi umugabo kubwira umugore ko abishaka c'est simple mugo umugore aguma abwira umugabo ndabishaka umugabo avuga ati umugore nawe arashuha avuga ni umugore arashuha kubona ko yabishaka cafira ibanga cyavuganeka nika ukira ivyo bintu tuvuge yuko ivyo bintu bimatanye n'imico canke no kutaba smart numva nk'umugore ni imico yes kuko urumva niyo mugabo agiye kubivuga mu bandi bagabo bacabona ko ujya umugore ari ndaya men bacabona ko that woman arabimenyereye cyane tuvuge nk'umugore aguma abwira umugabo cyangwa umufiance we ndabishaka ibisose akaba atangura umuhungu agiye kubwira abandi bahungu ati muhungu hagera wari bomye ujya mukobwa araguruka ati umunsi uzoronka misi ukaje gukora hanze bazomukumarirako rero tuma bishaka agapfira ibanga mpaka karindira wowe umutangu birashika bakabivugaho ikize ushobora kuba uri mu rukundo ukabwira umufiance wawe nubwo baba bishaka arapfira ibanga kubera ukuntu society ikimubona reka muri ko society iri influence cyane gitsina gore mena naho uyu umugore yahukanye cyangwa umugabo yahukanye ntibabafata cyo kimwe wano ubwo kwahukana umugabo ari mu makosa menya ko societe ikwitawe kuri ikijuju utafise ubwenge bwo kubaka uri mugore w'ikijuju asambuza urugo rw'amaboko yiwe nubwo yagomba gukora nk'amenyo societe we ntagiza kugushigikira n'umugore societe ntagigira pitiye ku gitsina gore cyo gishira mu mutwe yanumaze kubura igitsina gore society ntagizo gupiringa nta piti ku bagore ataguma ka kantu ngo nuko zuba wari gutimbira ko wari kugumayo kandi rya societe nyene upfiriyeyo ngo none ngo basha ngo nafise ngiye gituma yivira societe nini urabona reka ndabikwereka igaruka ko kujajinga gato cyane nukuvuga wone Imana yarakuremye uri umugore uri gitsina gore ikakurema ugenda hajya kubwerera ukicara menya yuko wewe societe nta mpuhwe mizokugirira byose bizotuka wewe ahubwo bera come on kumbere ko wavumpa case uri kuravugiramo ahubwo mbona isi y'uno musi ifitiye ikigongo cy'ikirenga abantu b'igitsina gore ninde yakubera naba amashira hamwe uretse ubu nabonye hate amashira hamwe ya jubu asanzwe hari ubiriza ajya amashira kubera iki uhere mu Bufaransa agatika k'umugore ariyo katanguriye no ababizi bashire muri commentaire muganda ko ari aux occident zatanguriye sivyo ni kubera yuko bajya abagore bari smart bavuga ni turagiye mu barabara enough is enough ariko sha Afrika yacu umenya ko amategeko y'Iburaya canke y'Ubufaransa siyo y'Uburundi oya siyo aringa ariyo baravuga ati umugabo yaguciye inyuma mu Bufaransa gusaba divorce biroroshe kandi ni wabihomberamo muga mu Burundi suko haza birebire cha mu nama y'umuryango iheze ja ku nama y'umugina uvuyeyo twari birego nuko umugabo afise undi umugore wewe mwandiswe barakudindiriza ngo mbongo reka tubaze ngo tubirabe ngo none ngo mburya ngo ntiyitaho abana hazi ibintu byinshi ati canke muri wewe wumva utomubabarira mugabandanya kandi ari bace baza kukwigisha tuvuge nk'imiryango bakavuga nti none kubera iki yaguciye inyuma ikosa rigariza ku mugore bashobora kugaruka kubiguhigamo wewe nukuvuga abagore umenye ko muri society africaine abagore vraiment barago sivuga ngo barago ariko nta kigongo isi bagirira umugabo ni yaguciye inyuma bazokubaza nti kubera iki yaguciye inyuma ubwo ntubifisemo uruharaga mufasi ego umugabo agukubisa akagukura ijisho avuga nti yaguhoye iki kugira ngo ari gukure ntibarabatara tumutware kwa muganga bavuga ati wewe wakoze iki ariko Iburaya suko kuko icyo yakoze cyose peu importe nta droit ufise yo kwica nta droit ufise yo gukubagura itura amategeko ahanwe uko nawe yohanwa bien sûr ariko sha
ngaha mu Burundi baragukubise bavuga ni yaguhoye iki wowe wavuze iki cyangwa uri n'akarimi niko katumye baguta. Ariko Bella nyene tubigaruke kuba wagiye kubaka uvuga ati ngiye kubaka kandi tukaba tuzi yuko urugo challenge ntizibura ibitagana neza ntivyobora none gashaha iryo kofe canke ivyo bibaye bisigura yuko uca waho kwatimbera kugumera oya jere ko ntanga karorero kuko ba wahisemwe ivyo ereka Bella mu byo wahisemwe sumunyenga gusa. Let me tell you sumunyenga gusa uba wararahiriye. Let me tell you urabona ikintu abantu bihenderako reka ndagisigure abagore babahaye etikete yuko ari kiremwa cyaremwe kwihangana ntago urugo barufata ko ari ntago baruha cyane ishusho y'ijuru rito baruhereza ishusho yo kwandira kwakira ibibi ugahora ukadijera urugendo rukabandanya ari naco gituma bakwigisha umugabo witwara uku umuyagisha uku uraca bugufi kugira ngo bigende neza yagiye hejuru nawe ntuca hejuru aguciye inyuma raba kutabikoze nabi raba ko hari utuntu twiza abandi bagore bakora utamukoreye raba impamvu kutamwimye mu gitanda urumva nyene wewe waremwe kugira ngo wihangane kandi utari umugore ufise ujya mutima kuko imitima iratandukanye jewe diko ikintu cyo tuma ngira depression cyo cyo tumugira depression jewe ikintu cyo tuma nja muri koma cyo gituma wowe uja muri koma niyo mpamvu wowe uri umugore kirazira guhanuza ngo mu rugo biransi kuko ni wowe uzi umutima wawe jewe nshobora kuba mfise umutima ukomeye niwe hanuza ukabwira mugenzi wawe yagutanguriye akarorero for example jewe ndashobora kuba umugabo wanje nciye inyuma no gusara no usara nogira toroma nkaba traumatized nibutse ko bijya binankoreye abikore undi muntu nkuva no kwiruka no mwibarabara mugunda akavuga nti yagiye ati nagenda yasize amahera ati ni mugi nibindi mukene nibiki rero jewe mfise ujya mutima woroshe kubera ko mutakira kumwe jewe mfise ujya mutima woroshe ntago naza guhanuza ufise umutima ugumye ahubwo ucuntwenga uvuga ati wowe wasaze ya wewe wiyumva gute wewe ubwawe nta muntu aja guhanuza ngo biranse men ego wohanuza like kugira wumva ishobora kubwira mugabo first of all wewe ubwabo wiyumva gute mu mutima wawe wumva umerewe gute hari abagore benshi baherera kuri za kwa rojanti hariya kubera cyangwa abagabo ugasanga umugabo yaragwaye toroma ko ibintu umugore amukorera nico nangera kubwira Bella ati wavuze kwa nuko menga abagore nta pitiye nta kigongo ahubwo je mbona isi abantu ahubwo itagira ikigongwe mu ma challenge nabaga umugabo menga nkuko bariko ravuga ntiyokoma induru ngo urugo ruranse umugabo menga ntiyokoma induru ati umugore arandi yamenye ari mpamvu no munsi habaye ikintu kiyo kiratangaza abantu sizi ko wabonye ishirahamwe ngo abagabo mu gahinda byerekana yuko abagabo nabo babayeho umwanya munini bahohoterwa muga kubera ko yasi itababona nk'abanyantege ni kirazira ko umugabo yoza kuvuga ngo umugore yarampohote umugore yarananiye ndakubwira ikintu diko reka ndakubwira ikintu ishirahamwe no munsi kugira uco bifatanya abagore batari ko barereko batanatahu mbere abagabo baririmo bababona nk'abagabo b'abanyantege nkabyo batigeze baba reka ndakubwira ikintu kimwe diko tugende muri logique sivyo gitsina gore n'igitsina gabo abo bantu barangana oya ntibangana ntibazonanga navyo uno munsi sivyo bashize umugore hajya bagashira umugabo hajya bakavuga ati ni mugwane umuntu w'amahirwe menshi kwa kubitundi ninde ubuzi yuko ujya mugabo aza kunyara umugore voilà nukuvuga naturellement une femme ni élément faible ni kiremwa gifise intege nke nyinshi cyane sivyo ushaka unabirabo ufise umwana w'umuhungu n'umukobwa sico kimwe sivyo hamwe bavuga ati none hamaze kuba ikintu gituma umugabo akubitwa agakubitwa n'umugore niyo mpamvu is a shame biteye n'isoni kubivuga ngo umugore yankubise voilà kubera ko wewe ufise ubushobozi bwo kunamwica bwo kumukubita ukamukura amenyo mu minota 2 niyo mpamvu nambashaka kuba abagabo babangamirwa novuga ko iyo bari nka 20% nambashaka kuba abagore babangamirwa ni 80 kuko umugabo aba ari fort gusumba umugore umugabo arafise pa kuvuga ati ziba no mubana n'amakofa kayaguha kandi sikamutahura uri kuranyumva I see bakavuga ni umuntu w'umugabo mugabo sha ukubiswe n'umugore avuga ati mugabo ni niga umugore agufatanya ijambo akakwaka ijambo avuga ati mugabo ngira ari mwicu umuntu w'umugabo parce que l'homme ni élément naturellement il est fort kandi capable yo gushira down umugore if I talk you don't talk like mvuze hora nusubizayo kandi abishizemo autorité abaye autorité birumvikana wigwariye umutima nka jewe uca wiruka urabugwa uca wiruka vraiment
uvugane je sera zo kugwana sindimwo je ndabisha amaso because I can't fight like iyo energy yo kugwana vraiment ntayo mfise yova he rero bajya abagabo mu gahinda bien sûr hariho abagore b'ingare hari umugore usanga Diko no mu rugo ugiyeyo ari wavuga ari kijana kandi ikindi kintu bera umfashe kano kantu nimba bavuze ko abagabo bari na telema 4 ibyo bintu bihurira kuri physique n'inguvu bisigura ngo ntihabuze abagabo ba magoyagi bambabarire nkoresha ino mvugo ashobora gukubitwa n'umugore voilà rero wowe ubishitse igitigiri cy'abagabo ba magoyagi ni cyo gito nijo gito none naba basirikare bako naba babugaye naba bakoroni naba general umuntu umushinga never matamuka avuga ni right ukavuga ni ego none bazo abagabo ba magoyagi nibanga tell me umugabo bwana ukweri ega umugabo ubona ni magoya yarakubiswe n'inzo nakabera nkaho mbona hano ujya wena mbona yuko hari umugabo kweri wozinguka muzingira mu maguru Diko ushaka kubona uko umenga ndi no mu mubiri this is nguvu jewe nabo tuvukana barabizi petite sœur jewe yarankubita kandisha ivyatsi je singwana no just if I don't fight you don't fight ariko sinzi kurabona hari abagore usanga bafise inguvu ubona yo tiri umugabo akamukubita nkari niko ndashaka kugera ahantu bavuga ngo ese ko mwumva ko menga guhohoterwa ko guma tuguhigira ku bagore gusa kandi uno musi hatangiye kuvuka n'amashiramwe y'abagabo bavuga ati twarahohotewe twaraborejwe igufu twaraturiwe mu ngo mugarundi nese mbona muri comment abagabo kenshi urazi amayide bapasa ariko bavuga ngo barahohoterwa ngo hari gihe nkubabwira umugore ngo hindukira bikanga umugore akamwimva iryo ni hohoterwa ihohoterwa wazi gituma Diko rishingiye ku gitsina yes reka ndakubwira ikintu kimwe gitsina gabo na gitsina gore ntago babishaka cyo kimwe nagira babishatse babishaka umuntu wa mbere abishaka cyane n'umugabo umugabo arashaka kuvyuka bishaka yabona ijipo kabarabishatse yabona amaguru y'undi akabarabishatse nukuvuga amaso yiwe ivyo abona tayari mugo umugore nawe benshi hari ababishaka periodiquement ari muri ovulation akaba yabishatse ovulation iheze utarinze yani udashakishije amarezo usanga bigoye yuko ngushiture ndaborondera pochi kandi usanga yena ari febre upfa gukora nkana runaka bikaba birabaje mugumva ko babimuzanyemo ariko umugabo nturinda kubimuzanamo abagabo natwe marashobora kuryama akavyuka kare ugasanga naturally rero nkagerera kuko bezo y'umugabo ni umugore sico kimwe umugabo abikenera nka kujya kuntu usonza ugakenera kujya anakusonza everyday n'umugabo rero niko kujya rero nkubugera kuko atanabikoze biramurusha impamvu atuma yita kumuyaya agatuma aruhuka yumva ngo bikamuvamo urumva rero nuko bameze umugabo n'umugore sasa biza kwika ko yahotewe rero ryari kuko bwera nshaka ngera handi hana abagore bakubwira bati hari gihe umugabo aza muri ivyo bintu mugakaza mu buryo buri brutal ukumva yuko kicuvuze buri mwanya aho ubishakiye wa mugore nawe nyene ari tayari reka ndagutera ari mu kirere wa uri abagabo nabo babima kubera yuko babishize mu ruhara nabo reka bakome none wewe mugabo wabishatse sivyo ukacufata umugore wawe nk'impene ukacumutwara horeme wewe Diko ndakwisanga atamaboko mu kirere azuga sindisinje umuntu wavuga ibyo novuga Diko kwakiriye sinje umuntu wene uva ndakubwire wewe turi kumwana nakuye n'amaro bari batangiye batakubona listen to me we namba wabishatse n'umugabo reka ndabisinde umugabo reka abagabo nabo ndabibira akabanga sivyo fata umugore we namba wabishatse ukava ku kazi uvuga nti nabishatse tumuraba akantu umutwarira nubwo ko barakabombo nubwo ko baraka ice cream nubwo akari koko singo ko yagashokola ushika umuhe bizu sheke nakuzaniye hamumbwire tiye belle ndakwishimira akuzimanya ivyo kujya mubwire merci merci ma femme umushimira yakuzimanya yes nubwo ayo watanze raso mubwire merci ma femme yiyumve kwanza kwa kunzweho abagore ni bagoye avuga ejo nzoteka ashavuga ni yavuze ko biryoshye ejo nzoteka udusumbaha hagera umaze kubimuzanamo hageze no mu gitano bamubwira chérie comme tu es belle regarde ma chérie ukabimushiramo umubwiye ati none hindukira biroroha gatanze ikiyo abagabo musorore muga rero Diko wowe uvyuva ngo kuri ivyo bintu kubitari isafuri kubitari abantu kangamira mengura menga ni nkambi y'abasirikare n'igikomando yo umugore dabasha hahamuka nuga biguhukajya ngo kutabikura none gashadiko uyu muntu namaze kuba traumatized
none mugiye mu ndabyumva mu mutwe deja my bayamaze friend mugiye hajya mu gitanda bibaza ngo ari sanzura nuko mu gitanda nagacerere k'iminota 2 bikaka kumugabo yarabaye serious wamutuse wamukubise hama ngo hindukira men numva ko uri kuramukubagura wamutuse wamukubise ajamanya umutima utuntuye ngo mega yo naturika amarira ari ngaha ku maso uje umubwira hindukira uje muri interkoza amarira ari kumanuka men ariko n'abagabo avuga atoya ariko abagabo bafati naragukoye uruhanje uje menga yakuguze ije rero ni kubagurwa niyo mpamvu mu bihugu biteye imbere za Amerika n'Uburayi umugore w'umukorera utabishaka urafungwa hari ariko bimeze kirazira ko umugore ubikora atabishaka haja nabonye n'abacabishamo inziga abagore bahaje kwimirira ikintu je ntashigikira n'umugabo akora inshingano ziwe neza gukunda hamuka mwima vraiment voilà ukarindira wa mugani wawe nka type y'abagore umugani wawe batakumva ko babishatse neza bari muri operation ivyo mu kwezi bibakanga nta misi 5 bitwa itatu babihe itatu ukazosanga umugabo afise orera yuko mu kwezi kose aza kuba yemerewe imisi 3 abagabo hacazamwe kantu kavuga ngo ntabari wawe muri Afrika ho aho navuze nini nigihe biza naturellement umugore arashaka kubishaka n'uguto bimushiramo naturellement ari muri ovulation mugabo wo bimushiramo wo mushuka wo mu provoka ukabimushiramo wogirana orubuze nungerageza no man urugo ni tere y'urukundo wow niyo mpamvu umugore w'ubwenge aguma arondera utuntu dushasha turyohera umugabo n'umugabo w'ubwenge aguma arondera strategie nshasha zo gukunda umugore nambuzi ko umugore wakunda Jeanette cishamo na rimwe mu kwezi ukamugurire hajye ubona yambaye mugira amaje gusenga umubwira nti bebe ihindukira ndakwambike abone wow akantu gashasha avuga umugabo wanje arankunda anakambaye karasumbi yo yiguriye nubwo yo bimwe zimwe ziharagurika avuga ati umugabo yamuguriye atirisa umugabo aranyiyumvira sasa abagabo nabo akantu ntarumva ngako kamfasha bihindugira aho ni kuri side y'abagore ndavyumva kabisa upfuye kuza niki ari muri mood hari n'igihe anagwaye ni kwavuze ku ngwara hari igihe abari no muri mood umbi yumva kabisa bavuga ati no musi tubireke stress no kutayaga numenye umugore ivyo yiriwemo n'isi ko yamuruhije numenye abamugwaje toroma numenye ko abakozi bamutuse numenye ko abana bamu come on like mukundana biroroshe nta kapo y'abantu bakundana uzokumva bari muri ivyo bibazo ngo yanyimye ngo yankubise ngo kuko mukundana diko the true love hagati y'abantu mubakanye ivyo ntibiba kuko nubwo haba ikibazo muravugana kubera ko mama yaza mugabo wanje nigiki kitagenda nagukoshereje ngira namba nagukoshereje ndagusaba imbabazi mugore wanje habaye iki bajya abagabo rero usanga ari ntiyovuga chérie tuyage ntiyovuga ni I'm sorry sinamwe basaba basaba imbabazi wamubonye tutogenda wacanga mbere y'abagore ngo nzago umugore ngo nawo sufukamera ngo sabe toka tijahariya rero hagira umugabo abonye na mugenzi we bigira ukamenga yafatisha we warari imiti umugabo atasamwe ngo sorry umugabo ngo atango samo ngo pungo mu bagabo nturimo toka no arabizi ko umugore bimubangamira kandi kubera yuko amukunda avuga nti muvuze ndabasange hati okay reka nje mwiranzana nari n'umugore wanje twigumanire hafi ko yashaka kumubabaza muze muyaga ikiyago wiriwe gute akazi kagenze gute hari toroma ahuye nayo ibi byagenze gute muhumurizanye kuburyo nubwo muza kugenda mugafumbatirana byorohe ko nibindi ni mechi zikinwa kuko mechi ntiyo kinwa harimo toroma impossible mission impossible arbitre ataripa nigikunda like it's not amagora adashinze neza tweke nivyo man byose biva mu mutwe uzanye n'abagabo nibaze biga diko let me tell you something haja n'abagabo haja bivugisha ngo babimye umugabo uzo munenge afise stress tuvuge nk'ubu bamwivye nk'imodoka yiwe canke yihombe nk'imiliyoni nka 10 ajya amaharura amabati ucumubwira ngo sike ngo shit avuga ati we ntumenyere hariya wazitoroma afise mu mutwe je aniza kwera umugabo muri uwo mwanya sinibaza ko umugabo abana bari mu bitaro abana bari mu bitaro umugore ntakora umugabo inzu yageze kuri ha 11 ntagira umugabo afise stress nk'icyatanu mu mutwe ibaza ngarazigazi ya peti zanyu ngarazigira je nibaza pera nibaza yuko aninanase wamubwira ngo subirayo kwe geza havuga nti we abatubyaranye barahagije mbwira ngo subira bimwe ngo kabiri gaca umva byose nababwiye ko byose biva mu mutwe uyo mugore namba yakwimye kubera iki
nta ruhara wabigizemo apana kuja hajya ku social media gucomplaininga ngo bakwimye wowe nta ruhara wabigizemo kunya muza muvuga ngo umugore ngo bamuciye inyuma ngo yabigizemo uruhara nawe umugabo namba bakwimye nta ruhara wabigizemo tureke kuguma tujajenga abagore je sishigikira abagore kandi sishigikira abagabo je shigikira ukuri kweli kuko je nuko nawe nasarishije je difference yanje n'abandi bantu je ndavuga n'amakosa yanje havuga ni iki kintu vraiment nasarije hajya nabaye umukeha bwenge ndabivuga because none ndera tinya umuntu aza kuri social media avuga gusa ibibi by'abandi bantu we nativuga kandi nivyo nabonye umuntu muri comment avuga cyangwa ugasanga ari mu ikundi y'abantu ngo nk'umuntu yawukanye ugasanga ahantu hose yicaye avuga expert nawe we ko ari wari shetani w'amahembe 12 yari umugesera yangirira ibi nashoboka wowe wabaye marayika imyaka yose nta munsi nimwe wigeze udekona n'ahantu yadekonye arahasiga amavuta kugira ngo isi mubone ko ari mu kibasi nta munsi yagukankamiye nawe ukamukubita agakofi ugasanga yaramudunzaga atangura agahanga muga kacija kuvuga ngo umugore ngo yavuga nka kujya ngo umugabo ngo yankubita mugo gasanga kugira ngo umugabo amukubite yaragiye hagarara mu muryango avuga ati urimbwa y'umugabo isi yose yumva ati sha tindimbwa ati reka ndakwereke ko ndimbwa yagukubise banza ndagucanje uyo mugore nambu uyo mugore yarakubahutse wari wakoze iki byagenze gute niyo mpamvu hajya sinkunda kuvuga abantu bona ati abantu byaranze uzokumviriza side zibiri kumbe ashobora kumviriza side imwe kubera yoyo ari kwa ruri kandi tinyujya umuntu aguma yisiga amavuta tinyujya umuntu aguma yerekana ko ari mweranda uwundi ari shetani pay attention red flag none wewe wabaye marayika gute ukreya ijuru ujya muntu wamutwaye ubona ko ari marayika acahinduka shetani mu nyuma urashaka kuba shetani kwera babiguteye hajya umugabo urashaka gutuma ahinduka umugore urashaka gutuma ahinduka akadevelopa comportement tarafisi hari umugore usanga natorema yihoreye umugabo plus vy'umukorera ugasanga bishize byose kuri karubanda cyo ugasanga umugabo arihoreye umugabo plus vy'umukorera ugasanga yagutabiye yagukuye amenyo mene uvuze akantu nkunze cyane ati wese kamone aka kantu sinzi ko bakumvise uwoba wararemye ijuru uzana kijya kiremwe gitereka muri iryo juru gihinduka shetani uzi coaching gute ndigikunda wowe uriko uriyita coach sivyo uriko wita coach ndavyansi iki kintu kabisa abakocha ni benshi ariko sha namwe muze mushira mu ubwenge sinyanda yibateremo ariko muze mwanaliza situation ni gute ushaka kubona umuntu yaravanye n'umuntu imisi yose avuga ububi bwa mugenzi we none ujya mugenzi wawe nta kiza na kimwe yigeze gukorera mu misi yose mwabanye muri iyo myaka 10 nta keza nuko ko bari gato yigeze gukorera ndagwa nkagaruka nkavuga kino kintu yamarabe uri kurigana inkuru y'ibibazo wahuye navyo muri kazi je nuko nani mfite umu ex ndavuga ntujya muntu aha vraiment ntitwahurije vraiment ari kubishobora ariko hariyo vraiment ukuntu yari ameze wizunye cyangwa none nagire nge atese uri kuriganira abantu inkuru cyokora kweri kuca kuvuga ko nawe ubwawe bari side wanyere ko barano cyashoboka none uri marayika wewe kandi ukaneye gukonvenka abantu ngo bere kubuje mugenzi wawe ari wewe bijya bavyita gusevyanya gusebya like gucafuza umuntu hajya n'ubushaka ko bakumviriza ahubwo ubushaka kwitonesha ubushaka gucafuza uburi gutera imbuto mbi kurujya mugenzi wawe kugira ngo isi yose ibone ko ari shetani kandi byo si vyiza asasa nk'umuntu mwavyaranye abana is not fair mvugana jewe nari mfise ingeso yari mbi jewe narambara nka hena jewe ubivuge abagabo babandi ubivuga uko nyene wabikoze ubivuga uko nyene wabikoze ntubisimbe nuze gutaruka ngo urumva ngo ngo vyagenze uko ndugo wowe na wewe nta kibi wakoze urazi pere kindi kintu numva kuri iyo case canke nimba uri kuravyigana wo kumuvuga ibibe vya mugenzi wawe ukaba wumva utokwimena igihe ute ngo uvuge na vya bintu wicecekere hora banokome uceceke ureke kuvuga ibibazo bya kino dit rien konsa wowe mera nk'umuntu ativugiye na kimwe ati je ndemeye ibyo muvuga byose nukuri niyo mpamvu uzobona abagore baca biyakira cyangwa abagabo nk'umugabo ubona agenda gusebya cyangwa umugore ubona agenda gusebya ufuse ubwenge uca wihorera kuko le silence est grand ariko aba psychologue nabo bavuga yuko nk'abantu baba barakomeretse muri kahise en plus bagenda babivuga babyiganira abantu ni inzira nziza yuko bya bintu bimuvamwo agakira ntabarahiringa none wowe bivuga imyaka 10
waguma uvuga cya kintu kimwe imyaka 5 bivuge bikiba birumvikana because ubu ukiri traumatized mugabo after 3 years uricavuga yateme uricagarukana ya makuru twayahimbye man zana bishasha usiongea zamani ongea ya sasa kweli mama ya zamani acha tumeelewa twatahuye ko yari shetani it's fine wowe uri marayika diko jewe abahinga bazogenda bakorero sansu bazana impapuro munzanira umuntu marayika atakibi na kimwe kimurega oya wana wotora mu rugo ho barakubwira ati zijya mpome zine ziba zibitse byinshi nubwo buri gihe bera haguma hari binyira bayazana nta kibazo abari hinzanye y'amazimwe niko bazi hinzanye y'amazimwe ntibura ariko wowe nanone wowe uri marayika nawe ikibazo eske nzanye y'amazimwe wewe wamuhandorinze gute wamuhandorinze bikanga like wakoze effort iyahe dusigurire effort wakoze ariko bera hari abantu hama mu kudusigurira effort wakoze muhamagare nawe aze ntumubeshere ntuvuge ibyo utakoze aze nawe mu kuvuga ni je namukoreye ibi bivuga hari avugana aho urambeshe vraiment kuko uwo murengereza ko akarimi kumwe gakamwa ayera gakamwa je ndakunda umuntu avugani jewe ndafise umugenza akunda kuvuga ati jewe ndi mico mibi oya akavyema kuko nuga bavuze ngo ni mico mibi eske wowe uri mico myiza gusa oya ega nawe bibwiye nawe uri mico mibi nta muntu umwe kwisata ari mico mibi bera kandi urazi ko homwe n'abantu ngo bakunze gukira ujya muntu yemanga ubo bibwiwe kugira ngo yabishoboka yuko yokira akanahindura mugenzi tinyu umuntu aguma yiyeza ujya muntu ikintu no hanura abantu namba barabanye n'umuntu bikanka mukavana ujya muntu akaguma agenda yishigikira yiyeza ntuzosubirane n'uyo muntu kuko uyo muntu ntashobora guhinduka bisubira inyuma gatoya kote ubona aguma yiyeza aguma aririra abantu arondera naka kandi mu kurondera naka nta murondera kugira ngo mwumvikane amurondera kugira ngo yerekane ububi bwawe wene ativuga icyabiteye kandi bamuroproshe icyabiteye akaropusa ahubwo akaca yiyeza ujya muntu ntashobora guhinduka tinya ujya muntu fata ni nimero y'ubloke unafute ntimuze munasubirane because ujya no mu manipulateur nkuko nabivuze no mu narcissistique no muntu nyene aza kukonka energy yawe hari abantu bajeje konka energy z'abandi oya ugasanga tuvuge nk'ubu ni nk'umugore yigira victime akumaje kubana ngo nukuri ngibiki akamayiriza yes ngo boze ngo nimbwa like nimbwa vuga ati tagging iyo zina yiyo mbwa yawe ibohwe nimbe yiwawe ari imbwa akazi uvuze ngo bose nimbwa yiwanje ari muzima turabipfa nibaza vraiment ibatse nibavuga ko abagore bose ari imbwa yiwanje ari muzima turabipfa niyo bavuga ko abagore bose bacana inyuma kandi wanakata mu cinyuma iyo mbwa yawe ishakira ikiziriko uyitware bayitera inshinge uyivuga ati iyi mbwa yananiranye bayihindura umusega ibimusega namba like man nimba ari meru ibera imperume je nibaze bangerageza kandi je bashaka yaje no muri commentaire bantuke je ndi madame je m'en fous je ndi madame je umviriza uzovuge ngo ndaregeteza hari umuntu abonye muri commentaire ngo umuntu akavuga ibyo ngo niyuba siniyuba uwahoze ntabivuge kwanamenye inda kumpuzo je nkamenya igihute uvuze commentaire cyane bikubavuze ati ngo mugabera wewe ngo urashigikira abagabo gose n'abagabo shigikira menye wewe ngo uravugira abagabo gose hakuvugira ngo abakenye none naho ko mvuze iby'abagore bacha bavuga ngo uno munsi naho wakanze cyane naho mpagaze uno munsi wakanze cyane naho kuri mpagaze je magarira ukuri je cyambe nambere abantu bose munkurikira je nago ndi marayika jewe sinera je ndafise ibibi by'iwanje ko ndi umuntu nawe ndafise ndera nawe bijya wavuze birakobako suko ngo birambako bijya bitambako hari ibindi bimbako nese ndi umuntu amugatsira ugumuru diko wowe urera oya naje hano havangwa ndera kasi wowe urera marayika manutse yoca nta muntu umwe yera kuri nosi ariko gusa ico nemeza co bera nkanje hari ibintu narengeye bitoba bikimfata voilà hari intambuko nateye runaka wewe namba hari intambuko wateye hari undi yateye intambuko itandukanye ni yiwawe intambuko rose yatandukanye like you can't be perfect because uri umuntu kuba perfect nobody is perfect nobody naza kubesha nobody is perfect ndagisubiyemo nobody is perfect ariko uremera ko umuntu ashobora guheba ibintu runaka akabishobora nabaririmba ngo abera banezerewe abera abera nabitunganyije umutima bari mwijuru hajye umaze kwitunganya
diko hanyuma maze kwitunganya uba uhindutse uwera right sinjye umuntu no muzara reka rege bonye cameraman pasi yatwenza arubuka basi ni pasteur hanyuma mva twenze niyo ndimba kunda kuririmba kumbe urumva ubise muri kanike yumva yende sishatse guponda kandi shatse kubahuka no ariko uwera nujya muntu yitunganyije umutima wiwe mu rujya mwanya kuko hari uwera avuye kuwitunganya ashika imbere akagwa ashika imbere agacumuza madame sinjye ndashaka kunyemerera kano kantu numva utaremera uremera yuko hariho urugezo rw'umuntu agerako haba gukizwa canke guheba ingeso akagira ibintu avuga ati nukuri mu vyaha bimfata of course iki nico bakikiva ndabizi ariko ibyaha byose biva bikagera udafashwe no kubesha hari abantu usanga baririmba no mu makwaya muga batanga wakera kwaya ugasanga kuri mikro nta muntu yoba aririmba ijyambere nta muntu yoba yarakije Chimamanda ntiyama yabavumbuye hari akabashira ku bigore biririmba none Chimamanda bijya ibintu byose wovyemera se ubwo uravyemera muga hari ibyo avuga ari fact ugasanga umuntu yica ajya imbere kuririmba abantu bagafashwa aracifotora amafoto hinge nta muririmbyi umva yatwaye indaye y'ikinyendara muri kora yayitwaye mu cyimviro nyishura yinyoye mu mazi nta muvuga butumwa nta mu prophet urumva yateye inda umukirisu wiwe cyangwa nta mukozi Imana urumva yakoze icyo kintu yayiteye mu cyumviro bajya ntibabaribo Subanga ntibabaribo nabo mukozi Imana wanyawe listen nungi ubona ko ari wanyawe hariho ibimurega mu mutima Imana yonyene niyimubona ikamenya ati wanyawe cyangwa ni wanyawe mugarafise intege nke kandi ubwo yagwa mu intege nke ntibisigaye ko atari wanyawe nk'umusanze umukozi Imana yabeshe bisigura ko atabaye wanyawe se n'umuntu uzamutahurisha kintu mugana ahubwo mugani wawe nuko duhagarara ku byacu twitamenga binini nta cyaha kinini nta cyaha gito uwabeshe akagiriza ikinyoma mugenzi we bakamwirukana mu kazi bakamurementeranyiriza bakamwishira ubuzima n'uwishe barangana watanze wa kera n'uwasambanye barangana ntibangana urupfuje umugore wa mugenzi we n'uwararanye wa mugenzi w'ijoro ryose nisho ijambo ry'Imana rivuga gute okay mu mategeko 10 listen diko dusubira muri kuzaho 200 kumve neza impamvu ndakavuze era kwifuza n'ikintu cyoroha wanavuze ku bagabo nk'amaso yakoyo urayazi inge reka aho nyene ncenda kwatakira aho nyene kumva neza kakana kuvayo 200 uhere ku murongo wa mbere umanuke gushika namba ari kwa 10 na kangahe ijambo ry'Imana usigura isoma ntikigiye kugukirehe hinge ko bavuga nti wubahe so na nyoko ntukibe ntukice ntugasambane ntukipfuze umugore wa mugenzi wawe indogoba yiwe canke ikiyiwe none gasha muri bijya 10 diko ntibingana none ico gicaha ko nta balance ivuga icaha gisumba ikindi kugiye gezaho Ebe yes me amor hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira ahandi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza by'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane ni Bituronsa Hotel Paradise on Earth.